aca afata inkoni arankubita, mu kunkubita rero akankubita ambwira amajambo atari make mugabo abiri niyo nashoboye kuba n'uno munsi ncibuka. Yambwiye ati mbega wewe uri umuzanano canke ndi mukaso? Kuva uwo munsi maze kumenya ico c'umuzanano nca ndakonkuriwa ko ari muka papa, kuko iyo mba umuzanano nta wundi muntu mba mfise muri uwo muryango wo kunkunda atari we, kuko simba ndi iwacu. Ndi imfura mu muryango w'abana indwi, turi abakobwa 5 n'abahungu 2, uretse ko umwe mutoya atakiri kumwe natwe. Nyuma y'imyaka 8 mvutse, nari mpejeje umwaka wa mbere, niho nabona ko abavyeyi banje umubano bafitaniye utameze neza, ndabibona bikaza birambabaza. Mfise imyaka 8 niho naba ndiko ndaca ubwenge, n'umwana aba ariko atanguye guca ubwenge, nkama ndabazwa n'ukuntu baguma baryana umwanya wose, gushika naho niha devoir yo kuza ndarindira ko baryama basinzira agaciro mu cumba ca papa na mama kugira nanje mbone kuryama. Ivyo ndabimaramwo imisi, mu nyuma ndafata ingingo bavuga ko ndondera ninde yamazana iyo mishwano hagati yabo, mukuru muri bo nyene kuzana iyo mishwano ninde. Umunsi umwe rero ndabishikako ndabibona, sinovuga ngo ni ivyambaye ko, sinovuga ngo ni chance mbi canke sinzi ico novyita, ariko nahavuye ndashika ku cyo nari nararondeye. Niho umunsi umwe hari muci ndangije umwaka wa mbere, hari 88, niho mama yagiye azinduka agenda mu mirima ya kure, je na mutoyi wanje ankurikira, papa dutwara ahantu twari soromye imyumbati, atubwira ko agiye kuduha imiganda y'imikotikoti dutahana muhira, kuko yari yayemereye mushikiwe. Hanyuma turayiseha, turayishikana muhira, turaheza. Iyo yashaka kudutwara, papa aca yitegura arigira, iyo yategeza kugenda. Ku mugoroba mama atahutse, aca ashika arabona vya bikotikoti aho biri, aca arabaza ati nibi n'ivyande, imyumbati iri ngaha kubera iki? Tuti ni vya senge naka hariya, papa niwe yatubwiye tuyizane, azoza kubitora ngace kubitera iwiwe. Mama aca afata umupanga arabitemagura, abita muri nyabarega. Niho je birambabaza cane, nibuka rya zuba twabiduganako, mva ndababaye, ngo kubera ko tako nari kubigenza, ndababara birahera. Ku mugoroba w'ijoro papa aca aratahana, atashe ndamukwega ukuboko ndamujana muri ya nyabarega arimo vya bikotikoti, ca ndisubira gukina. Bukiye mu gitondo mama aca arampamagaje na mutoyi wanje, aratubaza ati mbega ninde yabwiye soko byo bikotikoti arivyo nabitemaguye? Mutoyi wanje avuga ati si jewe mama, nukuri nanje ni jewe. Aca afata inkoni arankubita, mu kunkubita rero akankubita ambwira amajambo atari make mugabo abiri niyo nashoboye kuba n'uno munsi ncibuka. Yambwiye ati mbega wewe uri umuzanano canke ndi mukaso? Kuri iyo myaka nari ifise, muri aya majambo abiri nashoboye gutahuramwo rimwe. Umuzanano ntaco narinzi, mugabo muka papa ndakizi, kuko kw'ishure baragira ama identification umuntu akamenya ati yarafise mama canke nyene mu kibano tuba tuzi hari abataba bafise ba nyina babana na ba mukasi, ico nari ndagico gisigura. Ncangira rero amatohoza mu muryango, barambwira ico c'umuzanano. Bamaze kumbwira umuzanano, barambwira ko ari umwana ashobora kuba yavutse ari ishushu, nyina akamujana kubaka ahandi, canke
nyina yarapfakaye akamutwara kubaka ahandi. Kuva uwo munsi maze kumenya igice cy'umuzanano nca ndakonkuriwa ko ari muka papa, kuko iyo mba umuzanano nta wundi muntu mba afise muri uwo muryango wo kunkunda atari we, ko simba ndi wacu. Ubwo rero ni muka papa, ata muntu umwe akimbwiye. Ico kintu rero caratumye ngira umubano mubi na mama kuva guhereye tariki tuti tubana duhangana. Niho rero ico gihe ndi muri vacances mpejeje umwaka w'indwi, nandikira ikete papa kandi nkaryandika ntari kumwe na mama muhira, kuko papa kuva akimanuka i Bujumbura naciye nsezere mu inzu yiwe nkaza ndaje kwa nyokuru. Ngiye kwa nyokuru nava muri kw'ishure nshikira kwa nyokuru, nubwo papa bitamunezera vyumvise ko aduze yaca nkura kwa mama we canke kwa nyokuru wanje kansubiza muhira. Mugabo yamanuka ngaca nsubirayo ko ntivyakunda ko tubana na mama. Niho rero papa uwo munsi yamaze kubona iryo kete aca arabalerte avuga ati birakomeye. Hageze ko aduga acaduga ndi muri vacances, ico gihe nari muri vacances, arambwira ati birya rero mwana wanje gene mama wawe gusa aragoye, koresha teme nyene gumye mama wawe ni ngare, hari igihe angazukana hama ngaca nsenga Imana ikashoboza guca bugufi kugira tubandanye urugendo. Nyuma rero papa amaze kumbwira gutyo ncamera nk'umuntu nanje nk'uwiyakiriye, nabone okay tubane gutya na papa ko babana, reka nanje tubane. Ariko nca niha intego yo kuziga amashuri maremare, kanziga amashuri maremare nige ngumumetsa nawumetsa nzoronka amafaranga menshi, zinamugura igitenge ciza mama, hanyuma azonkunda ubwo amakado nzoba ndamuha. Papa amaze kumbwira uko kuri haze umwaka n'igice muri 98 niho yaca yitaba Imana. Apfuye haze imyaka 3 mama nawe aca aragenda muri 2001. Ico gihe muri 2001 nari mpejeje umwaka w'12 ndi muri vacances naho nyene. Cangira ibibazo rero ko iki mapfuye, mama kwenda arapfuye tutire kwasiriye, mama arapfuye ntashitse kuri za ndoto zanje z'ukuri ko nzi ko azopfa twakundanye kubera udukado nzomuha naje amashuri. Mbega aho batoyi banje tuzobana gute azi ko ntanakunda, bizogenda gute? Nguba ntibazi ivyo bibazo bitatu, kimwe kivaho ikindi kiza. Nemaramo amezi 5 bituma nasinzira, amwe amezi 5 yose nisanze ndi mu bitaro kwa Rogente muri SNPK. Cyadagumaho ariko amakrize yago byara amakrize, nta mwaka numwe ntagize hoshit, nta mwaka numwe ntagwaye ngo nje mu bitaro. Ariko haize imyaka 6 ndi muhira, ndaronka chance ndasubira ku ishuri ndiga kaminuza, kandi imyaka 4 nize universite. Nabona nagize hoshite intanguye n'iyindi ya nakuyakurikiye mpejeje. Iyo myaka 4 vraiment nayimeze neza kuko mva nariko ndakora rero ukipe ntari ku ishuri, ndashika barava ku ishuri kandi uhuka hama nka revisa, no kuvuga umwanya wo kwiyumvira nta naronka. Munyuma niho nigera namenyanye n'umufurero ndi mu bitaro, arametaleze ico gihe arantwara muri biro yiwe, amera nk'unyugurura amaso. Umufurera navuga ko ariwe yatumye fata nkama ikintu cyitwa umuti. Umufurera afise ukuntu afise ubumuga butoya, amaguru yiwe ntareha, kugira atambuka agororotse anda gushaka somele ku kuguru ku kugufi kugira atambuka agororotse. Munyuma arambwira ati urabona rero ku kuguru kwanje kuko ari kugufi gusumba kituma kiye kirato kimeze kurya. Rero iyi somele nayishizeko ca ntambuka ngene ndahinyiza, ariko ndayambaye ca ntambuka ngororotse nta ukema ivure mugabo bwanje. Rero nawe fata kujya muti muganga kwandikira ari isomere, nubumengo ni umuntu nkubise kofa gizuku ndabe hariya ibintu bingirira neza, numva nduguruka amaso
kuva uwo munsi by'ukuri sinasubiye guhagarika umuti. Ndi muri ivyo bihe vy'amakrize y'urutavanako nagizanye amakonesansi n'abagwayi. Agatelefone yose ico gihe repertoire yuzuye abagwayi. Ngaca usanga umuntu arantelefone cyangwa twatelefone canke ari message twandikiranye akambaza ngo mbega uherutse muri crise. N'akana nari muri crise. N'akanani yahora mu bitaro. Uzoza kugisha consultation ryawe kugisha renouvellement ya ordonnance ryari. Tukavugana ivyo tukama turi muri ivyo vyo kwa muganga. Sinzi uwundi muntu twaganiriye ndamubwira ndumva ndiko ndavugana n'umuntu nk'ivyo aca arambwira ati burya rero kugira ngo ukire ufa kuva muri iyo monde y'abagwayi. Hanyuma numva mbwiye ikintu ciza nca ndatangura nk'ubu ngiye kugisha renouvellement ya ordonnance kwa muganga since mu bitaro kuko kari duhuye baca bambwira ati nakari mu bitaro musuhuza. Ncamera nk'ukwepa ibitaro kuko ngiye muri ivyo bitaro sinumva nyene nangura kwibuka nanje vyabihe n'abandi yo ntangura gukwepa abo bantu ntangura kugira izindi nshuti. Hanyuma ndaronka n'umuntu ama stage professionnel. Iyo stage professionnel nayo yaramfashe cyane kuko le temps des idées noires yaciye disparaisse. Nava kuri muri iyo stage ndushe noga mfungura hama ngaca ndyama kuko kuri tiro ntikwasubiye kugaruka. Ncamba rero ndasezeye amakrize kandi nasanze uri occupé ari umuti cyane.